mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika. radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3 akadomo radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe ne Eugenia Mukankusi ubasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Abakristo kandi bo mu Kiliziya Gatolika tubifurize gukomeza kugira uwa gatanu mutagatifu. Hano muri studio ya gatanu rero ndi kumwe na mugenzi wanje Fidani niyo ngabo nanje ndabaramukije. Umukuru w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora yagabishije ku mugaragaro kwica abanywanyi b'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Congrès National pour la Liberté mu mvunyafunyo CNL. Bisanzwe inkuru nk'izo tutakira na isi yose kuko ni inkuru ubona yuko zigaragaza ibikorwa bibi mu nzego z'umutekano ubutegetsi buba buriko burakora. Urumva rero inkuru nk'iyo tugomba kuyakira n'umubabaro mwinshi. Uwo ni Aime Magera, umuvugizi wa CNL, na akabari nkuko twari tubabwiye. Uwo yari Aime Magera, umuvugizi wa CNL, akaba rero yavugaga uko bakiriye ibyatangajwe na Jerome Ntibogora, umukuru w'igipolisi mu ntara ya Muyinga. Mu gihugu cya Mali, Minisitiri w'Intebe Soumaïlou Boubeye Maïga na guverinoma ye yose basezeye ku butegetsi biturutse ku rugomo ruri mu gihugu. Abantu amajana n'amajana bagize imyerekano mu gihugu cya Algeria uno munsi wa gatanu ugira uw'icenda. Guhera ejo kuwa gatandatu igihugu cya Misiri kizatangira iminsi 3 y'itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye rishobora kuzatuma Perezida Abdel Fattah el-Sisi aguma ku butegetsi kuzageza mu 2030. Itangazamakuru mu gihugu cya Afrika y'Epfo rimenyesha ko abantu 13 bapfuye igihe isengero barimo yasenyuka. Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere turazigakwa ko mu kanya mugume hafi ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron arimo kubonana n'intumwa za ONU ishami rishinzwe umuco nyuma y'uko Katedrali Notre Dame i Paris yangijwe n'umuriro. Macron yabonanye n'intumwa za UNESCO, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, umuco na siyansi, ku ngoro ye Elysée kuri uyu wa gatanu. Iyo katedrali izwi cyane mu mateka. UNESCO yayishyize mu murage w'isi mu mwaka 1991. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe umurage ku isi Mechtilde Rossler amaze gusura ahahiye mu ntangiriro z'iki cyumweru yavuze ko 2/3 by'igisenge cy'iyo katedrali byangiritse. Perezida Macron yavuze ko ashaka ko imirimo yo gusana iyo katedrali yaba yarangiye bitarenze 2024. Bigenze gutyo iyo kiliziya yazabasha kwakira cyangwa se kuba ifunguye mu gihe cy'imikino olympique y'impeshyi mu Bufaransa. Bamwe mu basesengura ibintu ariko basanga icyo gihe Perezida Macron yifuza kitazashoboka. Ijwi ry'Amerika Washington DC. Naho ku nkuru yerekeye Burundi, umutegetsi akomeye mu gipolisi cy'igihugu yagabishije ku mugaragaro kwica abanywanyi b'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Congrès National pour la Liberté mu mvunyafunyo CNL hamwe n'imiryango yabo ngo hamwe bogirisha amanama mu mpisho imuhiri wabo. Ivyo biri mu majwi yafashwe itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryaronse no musi wa gatanu. Iryo gabishwa ryagizwe n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora. Umugambwe uza ubwa kabiri mu migambwe ikomeye mu Burundi uriyamiriza ikandamizwa rikomeye rikogwa ku banywanyi bawo kuva uwo mugambwe wemewe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Jerome Ntibibogora avuga ko uzogirisha inama mu munyegero imuhiriwe yikinze agahumbezi nibabimenya azoba ariko akwegera amahano umuryango wiwe wose. Ivyo Ntibibogora yabitangaje mu nama yabaye muri komine Gasogwe ku munsi wa gatatu w'indwi yari yobowe na buramatari w'intara ya Muyinga.
iyo nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya amakuru yaciye mu karere. Ariko tunyarukiye noneho muri Mali, minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Soumeilou Boubeye Maïga na guverinoma ye yose baraye basezeye ku butegetsi. Iri tangazo ry'ibiro bya perezida Ibrahim Boubacar Keita rigira riti perezida yakiriye ibaruwa isezera ku mirimo ya minisitiri w'intebe n'abagize guverinoma. Ibyo bibaye nyuma y'urugomo rwibasiye icyo gihugu cyo muri Afurika yo hagati, harimo ubwicanyi bwahitanye aborozi bo mu bwoko bw'abafulani 160. Abahigi bo mu bwoko bw'abadogo nibo bakekwaho ubwo bwicanyi. ONU itangaza ko mu mwaka ushize wose imirwano hagati y'abafulani n'abadogo yaguyemo abantu babarirwa muri 600 barimo abagore, abana n'abagabo. Mu byumweru 2 bishize habaye imyigaragambyo yahuruje imbaga y'abantu mu murwa mukuru Bamako, bamaganaga guverinoma kuba itarabashije guca urwo rugomo. Naho muri Afrika y'Epfo itangazamakuru muri ico gihugu rimenyesha ko abantu 13 bapfuye igihe isengero barimo yasenyuka ku munsi wa kane. Television News 24 yasubiyemo umuvugizi w'abajejwe ibikorwa byihutirwa by'abashinzwe ivyerekeye ubuvuzi Robert Mackenzie avuga ko imvura y'isegenya ishobora kuba ariyo yatumye iryo sengero risenyuka ku munsi wa kane ahitwa Drangubo. Iryo sengero rivugwa ko ryasenyutse igihe hariko haba imisa ya Ecclesia ya Pentecost mu gihe ca Pasika kiriko cegereza. Abantu 6 bavuga ko bakomeretse, abategetsi barihutiye kuja ahabereye iryo sanganya. Radio Ijwi Ry'Amerika, Washington DC. Amakuru yo mu mpande zose z'isi tuyakomereze muri Liberia, aho perezida wa Liberia George Weah mu biro bye habonetse inzoka zatumye abisohokamo hajya gukorera iwe mu rugo. Abakozi bose babwiwe kutajya mu biro kuzageza ku itariki 22 y'uku kwezi kwa kane bamaze kumenya niba izo nzoka zashizemo. Ibiro bya perezida bicumbitse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kuva mu 2006 ubwo inzu yari hafi y'ingoro ya perezida yafatwaga n'inkongi y'umuriro. Perezida Weah azasubira mu biro bye kuwa mbere nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Liberia Smith Toby yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abafaransa. Murumva Radio Ijwi Ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu mu kanya birakomereza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahera mu Burundi, abanyororo 668 aribo barekuwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu kuri uyu wa gatanu mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura. Waserukiye ubuyobozi bukuru bujejwe ivy'amabohero mu Burundi yasavye ko hafatwa izindi ngingo k'ikigongwe c'ikivunga kugira ibitigiri vy'umurengera vy'abanyororo biri mu Burundi bigabanuke. Umushikiranganje w'ubutungane we asaba ko abacamanza abasaba gukora kugira abanyororo bapfungwe ari uko baciriwe imanza. Oriane Tangishaka dufite inkuru y'idonido. Abanyororo barekuwe ni abamaze igihano baciriwe n'ubutungane, abakwije ica gatanu c'umunyororo bakatiwe bakigenza neza, abagwaye ingwara zidakira hamwe n'abavyeyi bonsa. Abarekuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba bangana n'ibice 31% by'abasanzwe bari muri iryo bohero. No kuvuga abangana 668 mu gihe muri iryo bohero hari abanyororo bangana n'ibihumbi 4,362. Bamwe mu banyororo barekuwe akanyamuneza kari kose, naho bemeza ko gufungwa ari uruhombo runini mu buzima bwa misi yose. Byarampagaritse amaraso nyene kubera abana nahora n'abaronderera kubera bashe banshira ngaha amaraso yaciye ahagarara, naho najya ngaha naguma niyumvira abana basigaye mu gihugu ko bamerewe nabi, baguma barira babazi yondi bakababwira ko ndi mu Mpimba muga bakabahumuriza yuko nzotaha. Ubu niyumva neza emwe n'ukuri kanyamuneza afise nikagira uko kangana kweri, ndashima Imana iriho. Uwaserukiye ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi yemeza ko ibibazo ari vyinshi kubera ibitigiri vy'umurengera biri mu mabohero mu Burundi. Aloise Habonimana,
umuyobozi ajejwe ibijanye n'amategeko n'intwaro mu buyobozi bw'amabohero asaba ko hokoreshwa ubundi buryo kugira ivyo bitigiri bigabanuke, akemeza ko ikigongwe c'umukuru w'igihugu conyene kidakwiye. Umushikiranganji w'ubutungane ahejeje gutekerera impanuro abanyororo batezuriwe, Aime Laurentine Kanyana avuga ko hariko haratunganywa inama rukokoma y'ubutungane aho hazofatwa ingingo zishoboka kugira ico kibazo gitorerwa umuti. Kanyana ariko asaba abacamanza gukora kugira mwibohero habeyo abanyororo baciriwe imanza. Twumvirije ingene ibitigiri vyifashe, twumvise ko 51% ari byo abanyororo bataracirwa imanza. Aha ruca tugaruka hahandi twamaze turavuga tuti abacamanza shikiriza amanza nibakore ku buryo ata munyororo yoba mu ibohero ataracirwa urubanza. Twari twifuza ko umunyororo wese yoba mu ibohero ari uko yaciriwe urubanza. Umushingamateka Fabien Banchiryanino yari yishikiye mu mpimba kuraba ko abanyororo barenga 300 yashikirije ubutungane batezuriwe kuko bategerezwa kuba bidegemvya mu gihe bamwe bambitswe izera abandi barangiza igifungo hamwe n'abahawe ikigongwe ariko ntibarekugwe. Banchiryanino asaba abajejwe kubahiriza ikibanza abanyororo baba barimwo kugira ntihabe umunyororo arenganywa. Birakwiye basuzuma neza kuwo wese ubutungane aho bwamushize abari hari, ni kuvuga ko bwaramwejeje yerataho ubwo nyene, bwaramuhanye naho amaze igihano atahe, niyagira imana akagebwa umuco mukuru w'igihugu canke umushikiranganji ahora akora bitwa liberté conditionnelle babe bari muri abo. Ku mwaka umukuru w'igihugu aratanga ikigongwe ku banyororo abarekuwe mwibohero rikuru rya Mpimba muri uno mwaka, bakaba biyongereye kubarekuwe mu mabohero ya Gitega na Bubanza. Ibohero rikuru rya Mpimba akaba ari ryo ririmo abanyororo benshi kuko barenga 4,000 mu gihe ryategerezwa kubamwo abanyororo 800. Gushika kuri uyu wa gatanu amabohero 11 n'ibigo 2 birimwo abana bafitaniye ingorane n'ubutungane birimwo abanyororo 11,439, no kuvuga ibice 222% by'abategerezwa kuba muri ayo mabohero. Muri abo ibice 54% baramaze gucirwa imanza mu gihe 45 n'ibice 6% bataracirwa imanza. Radio Ijwi Ry'Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. Arakoze mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Umukuru w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora yagabishije ku mugaragaro kwica abanywanyi b'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Congrès National pour la Liberté CNL hamwe n'imiryango yabo igihe bakoresha inama mu ngo zabo mu rwihisho. Ibyo biri mu majwi ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byabonye uyu munsi kwa gatanu. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo amaze kuganira n'umuvugizi w'umugambwe CNL Aime Magera, yatangiye amubaza uko bakiriye ibyatangajwe na Jerome Ntibibogora. Bisanzwe inkuru nk'izo tutakira na isi yose kuko ni inkuru ubona yuko zigaragaza ibikorwa bibi mu nzego z'umutekano ubutegetsi buba buriko burakora. Urumva rero inkuru nk'iyo tugomba kuyakira n'umubabaro mwinshi, ariko tukaba tubimenyereye yuko subu babikoze subu babivuga, kuko dejo bundi hari umunyapolitike nyene yegera ubutegetsi nka Yakobo Bigirimana yavuga ati ko umushingamateka agatorwa ariko ategura ikirobere aho nyene kugira ngo barondere ukuntu bamuta muri yombi abanywanyi bacu bagume babahohote. Urumva rero by'ubu gusa ni ibintu byamyeho bamwe bakora. Umburu no munsi vyagaragaye nk'ejo bundi imbere yuko haba amatora yuko yamurize byitwa shingiro rishasha bari bazanye, marumvise umutegetsi yarakomeye cyane mbere yigeze kubarongo ihuriro ry'imigambwe y'Igishuti na CNDD witwa Ndosabarisha Merkiat avuga yuko abanywanyi ba SNL ico gihe bagiye kubata mu nzuzi kugira babagaburire isi. Umva rero ibintu vya vuba ni ibintu vyama bama bakoresha kumbu no munsi kudihamana byarumvikanye, ariko urabona naho yabivugiye hari buramatari, hari ujejwe ubucamanza mu karere, hari ba musanteri. Mugabo urumva rero nk'abo barakumye amashi baramushimira, ahubwo kwavuze ibintu bikomeye. Urumva n'umugambi wa leta n'umugambi nyene w'ubutegetsi. Nikihe none mutegekanya gukora mu mugambwe wanyu no kuvyerekeye abanywanyi banyu? Twese dutegekanya nuko twama tubikora, twama turi hafi y'abantu bacu. Nuko ndobabwira nuko kuva kwinjiye ingoro nshasha y'umugambwe
mu gisagara ca Bujumbura nuko hamaze gufatwa abantu barenga 155 n'ejo bataye muri yompa batari bake muri Bujumbura rirare hari abandi babuzwa y'irengero abandi bakakura no kwa muganga aho bariko barivuriza abandi nabo bakabata mu mabohero ari ndembe ugasanga imbonera kwezi ko kugenda zikura abantu hirya no hino ico dusaba nuko tukwegera abanywanyi bacu kugira tubereke yuko tutabahevye kandi tubahumurize nabo ntibatwagwe n'ishavu ico nico gikuru twama tugira hakiri naco ni gusemerera hirya no hino kugira tugaragaze ukuntu ubutegetsi bw'u Burundi buriko buratema butongora na cyane cyane buhereye ku mugambwe CNL. Uwo mugambwe wanyu mushasha ushizweho vuba mwoba mumaze kushiraho ku buryo bugaragara? Tugize imisi twumva hirya no hino kugira ngo ababuramatari canke bamusitanteri bigo vyore uravye ukuntu bariko barafata abantu agasakisaki ugasanga bariko baravuga ngo mama ngo nta nzego ngo z'umugambwe ngo bazi ngo nta baserukira umugambwe ku mitumba ngo bazi abaserukira umugambwe senere mu ntara ariko ico nobamenyesha nuko ejo aho bukera ku munsi wa gatandatu cyangwa 20 z'ukwezi kwa kane turafise ikoraniro kaminuza ribera Bujumbura no kuvuga yuko izo nzego zose z'umugambwe duhereye ku rwego rukuru gushika ku rwego ko ku mutumba mu makomine mu maprovinsi ejo zizojaho noneho twumve ca citwazo kumbure harabitwaza ngo ntibaze n'ivyo ndongozi ko zihari zibereke ni ukuvuga ko ejo aho bukera dufise Congrès National. Murakoze. Mugenzi wacu Fidel Nyongabo harakoze kuri iyi nkuru. Ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi ry'Amerika ryagerageje gushaka umukuru w'igipolisi Pierre Nkurikiye kugira ngo agire icyo atubwira ku byatangajwe na Jerome Ntibibogora ariko ntitabye telefoni ye igendanwa. Turaza rero gukomeza kumushakisha hanyuma atubwire nawe icyo abivugaho. Radiyo ijwi ry'Amerika Washington DC. Bamwe mu bitabiriye inama yiga ku mitahe mu karere ka Rubavu aho ni mu Rwanda basavye ko imipaka ihuza u Rwanda na Kongo yokora amasaha 28 kuri 28. Leta y'u Rwanda yavuze ko igiye kuganira n'iya Kongo mu gihe ca vuba ico cifuzo kigatangura kubahirizwa. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Abashoramari batandukanye barimo abikorera abahagarariye ibigo bikomeye kimwe nabo mu nzego za leta bahuriye mu nama yiga kw'ishoramari mu karere ka Rubavu. Bamwe mu bashoramari baturuka mu mujyi wa Goma bagaragaje ko kuba imipaka ihuza u Rwanda na Kongo idakora amasaha 28 kuri 28 bibangamira ubucuruzi n'ubuhahirane. Ku bw'aba bashoramari bo muri Kongo gufunga imipaka ku isaha ya 4 z'ijoro nk'uko bisanzwe bikorwa bibuza bamwe amahirwe yo kurara aho bashaka kandi habanogeye mu gihe abandi nabo by'umwihariko abanyamahoteli batesha icyashara. Récemment, nous avons reçu la délégation du président de la République démocratique du Congo. Vuba aha twakiriye abari baherekeje perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amahoteli yatubanye make, byabaye ngombwa ko hitabazwa amazu bwite abantu basanzwe batuyemo. Gufunga imipaka saa 4 twe dusanga haba hakiri kare cyane. Iki kibazo twakigejeje kuri perezida wacu atubaza icyo nk'abaturanyi bacu mu bitekerezaho kuko perezida natwe ubwacu abashoramari ntitwumva ukuntu umupaka bagatuma ukora amasaha 28 kuri 28 ariko ya petite na grande barriere igafunga hakiri kare. Iki kibazo twarakimushyikirije kandi vuba hazagaruka aje gutaha umupaka munini ku ruhande rwa Kongo. Akeneye kumenya aho mwe duhuriye kuri uyu mupaka muhagaze. Abacuruzi n'abashoramari ku ruhande rwa Kongo basanga hari inyungu impande zombi zihuriyeho zidashingiye gusa ku bucuruzi n'ubuhahirane ahubwo zigera no mu mibanire y'abaturage b'ibihugu byombi. Uyu ni David Katumbi, umwe mu bagize itsinda ry'abashoramari bo mu mujyi wa Goma nawe wari muri iyi nama. Turabahamya biterambere ryanyu kandi turabashimira uko turabibona umunsi ku wundi. U Rwanda ni igihugu giteye imbere vuba kandi mu gihe gito cyane kandi rishema kuri twese abo mu karere. Abanyekongo b'Igoma bo batangiye kwivaniraho iyo mipaka kuko bashyingirwa abanyarwandakazi bo kugeza nko mu 2025 ntihazaba hakiriho umunyarwanda cyangwa umunyekongo 100% kuko hazaba hariho abana basangiye ababyeyi impande zombi. Ibi ni ryo shoramari rirambye, nimwe mutugaburira twaba tuyigoma. Ifi ndya ntiziva Gisenyi. Bisa nk'ibitumvikana ukuntu igihugu kitanagira imigezi myinshi nk'iyiwacu ariko kikaba kigaburira abarenga miliyoni. Abatuye mu mujyi wa Goma twenyine turakabakaba miliyoni n'ibihumbi 200. Imboga turya, itomati, imbuto n'ibindi byose tubikura hano Gisenyi. Turabashyigikiye kandi dutegetswe kubareberaho kuko ni ishema ryacu twese. Ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bwuguriye amarembo ku ishoramari ryaba mpuzamahanga cyangwa iryo mu karere bityo ko bizasuzumwa bigahabwa umurongo mu gihe cya vuba.
uyu ni minisitiri w'ingabo z'u Rwanda General Major Albert Murasira. Imipaka ihuriweho n'ibihugu byombi, ariko ku ruhande rwacu nk'u Rwanda murabizi ko turi umusemburo w'ubuhahirane mu karere. Nta kibazo twe tubifiteho, ibihugu byombi bizaganira kuri iyi ngingo, na cyane ko umubano wa politiki hagati y'u Rwanda na Kongo wifashe neza muri iki gihe. Mu minsi mike iyi mipaka izatangira gukora amasaha 28 kuri 28, kuko tuzi inyungu yabyo, ari nayo mpamvu turi hano kugira ngo duteze imbere ubucuruzi, kandi ntibyashoboka hatabayeho kwishyura ukizana ku mpande zombi. Bamwe mu bacuruzi ku ruhande rw'u Rwanda nabo basabye ko amafaranga imodoka zishyura kugira ngo zinjire muri Kongo yagabanywa, bakoroherezwa kujya binjira no gusohoka muri Kongo bitabahenze. Impande zombi zihuriza ku kuba korohereza abacuruzi b'ibihugu byombi bizafasha abaturage babyo kurushaho guhahirana no kunguka. Umupaka muto uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umenyerewe nka Petite Barriere ufunga saa 12 z'umugoroba, mu gihe umunini cyangwa Grande Barriere ufunga ku saa 4 z'ijoro. Imibare itangwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka yerekana ko umupaka muto unyurwaho n'abantu bakabaka 50,000 buri munsi, mu gihe umunini wo wambukirwaho n'abagera ku 8,000. Mu gihe imipaka yombi yatangira gukora amasaha 28 kuri 28, byaba igisubizo kandi ku mubare utari muto w'abakoresha iyi mipaka yombi buri munsi, ugizwe n'abacuruzi baciriritse baturiye imipaka ku mpande zombi, kuko bambuka bakoresheje amakarita ndangamuntu gusa bagahabwa akajeto k'uwo munsi, ku buryo wasanga umupaka wafunzwe akarara byamugora ku munsi ukurikiyeho gusubira mu gihugu cye. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi Ry'Amerika. Urakoze Claude Ganza, Munyamagana. Mu kanya gato mbere y'uko tunyarukira mu Rwanda, nagira ngo gatoya dukosore aho twari tuvuze umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ko ari Pierre Nkurikiye, ntabwo ari nako twari tuvuze ko ari umukuru w'igipolisi, ni umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Mutubabarire. Dukomeze noneho mu Rwanda. Kuri uyu wa gatanu mutagatifu abakristo gatolika b'isi yose barazirikana ububabare bwa Yezu Kristo. Umunsi nk'uyu hubaye hari abihayimana batari bake bo mu Rwanda bahamwe n'ibyaha bya jenoside. Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ivuga ko nta bihano bindi bari bagenera abo bihayimana usibye ibyatanzwe n'ubutabera, ariko ko bataremererwa gukomeza gukora imirimo yabo mu ruhame. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Asumta Kaboye. Mu gihe nk'iki abakristu bizihiza wa gatanu mutagatifu, abakristu bafata umwanya wo kuzirikana ku bubabare bwa Yezu Kristu ndetse no kurushaho kunogera Imana. Kuri wa gatanu mutagatifu wabaye umunsi w'ikiruhuko mu gihugu cyose. Kubemera Kristu hirya no hino muri za paruwasi zitandukanye barakora umutambagiro wo kuzirikana inzira y'umusaraba Yezu yanyuzemo ajya gupfira isi nk'uko bamwemera babyizera. Mu Rwanda abakristu batari bake batanye inshingano zabo zo kwemera Imana no gukunda bagenzi babo nk'uko babyigishwaga, maze bamwe bajya muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibikorwa nk'ibi byanabonetsemo umubare munini w'abihaye Imana bishe bagenzi babo ndetse bicisha n'abakristu. Kugeza inkiko zo mu Rwanda n'izo mu bindi bihugu zaburanishije abo bihaye Imana ndetse bamwe zibakatira n'ibihano. Nubwo bamwe bafunzwe abandi bakaba bararangije ibihano, Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda yemeza ko itari yigeze itekereza ku bihano byahabwa uwihaye Imana wakoze jenoside. Musenyeri Antoine Kambanda n'umushumba wa Arkidiocese ya Kigali yabibwira Ijwi Ry'Amerika. Icyaha cya jenoside cyo ntago turakibonera igihano gikwiye, ntabwo, kuko ni ibintu bitari byarateganyijwe mu mateka ya Kiliziya. Na mahano ku buryo batubwiye bati ibintu byabaye mu Rwanda ntabwo dufite nuko twabisobanura mu mategeko asanzwe. Ubu rero ni ikintu turi mu kwiga tutarabonera igisubizo. Kugeza ubu icyo duhagararaho nabura ni ukunguko kugira ngo umuntu abe yakwicuza ibyo yakoze, ariko ubundi igihano kiragoye kukibona. Muri iki gihe bamwe mu bakristo bagize uruhare muri jenoside bagafungwa, ariko bakaba bagenda basoza ibihano byabo. Hari za paruwase zagiye zibafungira amasakramentu bakabanza gusaba imbabazi Imana ndetse nabo bahemukiye. Ku bafungiwe amasakramentu ngo ni ibihano bitaboroheye. Ange natozaga abaririmbye indirimbo kuri korari mbamo yacitse intege, baravuga bati twarakuze si padiri yakubohoye, rusange twarakomeretse na n'ubu ahubwo dusa naho twasubiye kubisi. Narababaye cyane. Nari umwe mu bayobozi bari turiye bahagarara imbere y'abakristo gasomera ijambo ry'Imana. Ngubu twarahagaze kubona kujya guhazwa nk'abandi, ubu byarahagaze. Nari n'umuyobozi w'umuryango remezo wacu, ubu byarahagaze. Turasaba Imana ngo idufashe ahubwo inyigisho zirangire,
nizirangira dusubire ku mirimo niba dukomorera dusubire ku mirimo. Kubihaye Imana bahamijwe uruhare muri jenoside bo byagenze gute nyuma y'uko barekurwa n'inkiko bararangije ibihano byabo? Twabibajije Musenyeri Antoine Kambanda. Ubu ngubu mu bo dufite nuko atemererwa kujya gukora ubutumwa ku mugaragaro nk'abandi bose, nuko agira igihe cyo kwicuza no gusenga en privé, ntabwo akomeza kujya mu butumwa nk'aho anzwe. Ni ikibazo gikomeye tabonera igisubizo cyoroshye. Nubwo Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda yagaragayemo abihaye Imana n'abakristo bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, hanagiye haboneka n'abandi bihaye Imana bagize ubutwari bwo kurwana ku bahigwaga ndetse bamwe bakaba barahasize ubuzima. Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ndetse na Kiliziya y'isi yose imaze igihe isabira imbabazi abakristo n'abihaye Imana muri rusange bagiye mu bikorwa bya jenoside. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 nibwo nyir'ubutungane Papa Francis yeruye agasaba imbabazi ku bw'ibyaha by'abayoboke n'abakozi ba Kiliziya bagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Hari abakristo bavuga ko nubwo Kiliziya yasabye imbabazi ariko batakongera kujya mu misa yayobowe n'umupadiri wagize uruhare muri jenoside nubwo yaba yararangije igihano. Ikintu kikiri ihurizo no ku ruhande rwa Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. Assumpta Kaboye, Ijwi Ry'Amerika, i Kigali. Inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo Ijwi Ry'Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo ku muhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi Ry'Amerika, radio yanyu. Mu kanya rero amakuru twabateguriye haraza kuba ahumuje. Tubibutsa ariko ko murimo kumva Radio Ijwi Ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti turi kumwe mbere yo gusezeranaho tubasubiremo muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twabwiye ko perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron harimo kubonana n'intumwa za ONU ishami rishinzwe umuco nyuma y'uko Cathedrale Notre Dame i Paris yangijwe n'umuriro. Macron yabonanye n'intumwa za UNESCO ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, umuco na siyanse ku ngoro ye Elysée kuri uyu wa gatanu. Iyo katedrali yashyizwe mu mateka na UNESCO, yashyize rero mu murage w'isi mu mwaka 1991. Twababwiye ko vyerekeye Burundi ko umukuru w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora ko yagabishije ku mugaragaro kwica abanywanyi b'umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta Congrès National pour la Liberté SNL mu mfunyapfunyo hamwe imiryango yabo hamwe ngo bogirisha n'imiryango yabo ngo hamwe bogirisha amanama mu mpisho imuhiri wabo. Ivyo biri mu majwi yafashwe itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryanonse no musi wa gatanu. Misiri yo iritegura kamarampaka ku itegeko nshinga guhera ejo kwa gatandatu. Icyo gihugu cya Misiri kizatangira iminsi 3 y'itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rivuguruye rishobora kuzatuma perezida Abdel Fattah el-Sisi aguma ku butegetsi kuzageza mu mwaka wa 2030. Itangazamakuru muri Afrika y'Epfo rimenyesha ko abantu 13 bapfuye igihe isengero barimo yasenyuka ku munsi wa kane. Mu biro bya perezida wa Liberia George Weah habonetse inzoka zatumye abisohokamo hajya gukorera iwe mu rugo. Abakozi bose nabo babwiwe kutajya mu biro kuzageza ku itariki ya 22 y'uku kwezi kwa kane igihe bazaba bamana neza ko izo nzoka zashizemo.
nshuti rero ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ntaha bihumurije, tukaba tuboneyeho umwanya wo kubashimira mwese byimaze kuba mwahisemo gukurikira radiyo ijwi ry'Amerika. dushimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma bafatanije na Geoffrey Mutagoma kubagezaho ibi biganiro. Amakuru rero mwayakurikiye mubifashijwemo na Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo uhagarikiye ibi biganiro. Ni Eddie Gwema, tubashimira kuba mwaduteze amatwi mwandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu, radiyo ijwi ry'Amerika.